Torstedt rero uyu munsi naryohewe cyane ngaha zigiye muri yifuza mugabo bikagenda bidakunda ariko uyu munsi nshimira Imana ko nshoboye kubona iki kibanza rero ari muri Isirayeli ngo mbere yuko baja mu gihugu c'isezerano babanje kuja gutata rero abagiye gutata bari bagiye kuraba mbega bimeze gute rero natwe muri Torstedt ndi umwe yaje gutata kugira ngo umunsi twaje gende ndabashira amakuru rero amakuru ndabashira kare bahora baza badushinga ibintaye kuva batubwira ati turafise ibikorwa twatanguye ati kandi ko turabona Imana rero nanje tuza kuyashimangira kabiri muge nti hahana ahubwo none rero vuba cane kandi bitarambiranye tugiye kuza gusangira amategeko ubushize turashima Imana ko bene data bigoye baraza gusangira natwe iminsi twahora mu masengesho bageze ibihe byiza cyane rero ibiba biryoshe iyo ufise abantu bese na mutera kavuga ngo ya twebwe ubu ntituzosubira kuboneka cane byaratubabaje mugabo kandi byaraturyoheye ko aho bagiye ushoboye kurakora rero dushima Imana ko ivyo bariko barakora nabo nyene bigenda neza nkuko natwe aho turi twarababaye bagiye n'ukuri iyo byari ivyo twe twikorera twari kubagumana mugabo twibuka amasaha 10 bagenda kugira baze gasanga naho tubona igihano bari twavuye tubagirira ikigongo rero dushima Imana nshimiye cyane Pio iyo nje ongera nkasubira nkamubona amagisa turacahurira mu by'Imana ikintu kimwe kiryohera cyane kwara ari ikibanza twigeze kuba kitari muri ibi rero tuca duhitamo kubizamo rero twasanze nta yindi nzira ihari yindi uretse kubivamo rero shima Imana cyane kuri ibi ndavuga n'umukozi w'Imana ngaha bagateza rimwe na rimwe ari igihe turarisha amaso tukabona umengo twarahushije kubera ko mu mitima yacu tuba twumva umengo dukeneye iki kibanza cyuzuye ariko ijuru ryo rikeneye ijuru ntirikeneye abantu benshi rikeneye abantu bake basohoka hanze kubyara abantu benshi cyane rero abana b'abantu n'ibyo dukora Mathieu Imana dukoze ni Mathieu ituma dukora rero dukomeze kuba mu byayo birahemba bishobora gufata igihe ari kimwe cyo gusigaye turakunezerewe tuse iryo zina nararyumvise kenshi kandi n'umuyobozi wanyu narumvise izina ryiwe kenshi n'intahe nziza kuri jewe ni igitangaza nabonye kugira ngo Imana yicinza inzira ibaza nino imyaka yari igiye kuba 31 ariko ni imyaka 2 mbonye agahembwe naba kandi nkumva na mwebwe ibintu kera umuntu atiyumvira bigashoboka nuko Imana irakoze tugeze mu mwanya mwiza ijambo ry'Imana dusenge Imana hanyuma tuvugishe Imana yagombye ko twakira uyu munsi mama pasiteri asenge Imana asengere umukozi agiye gutangura nuko Yesu aratawena turongera kuza imbere yawe turaje mwami b'abantu b'integeke b'abantu twoshobora tuzanye inzara n'inyota imbere yawe ariko turashimye imbere na mbere ko watwemereye kudushika hano mwami ko wemeye ko tuba hano nuko udufitiye intego mwami hari benshi bifuje kuhashika batahashitse hari benshi bifuje kubona umunsi batawumunye mwami si uko twari aricyo turengeje abandi n'ubuntu bweretse ku wundi niko umusigozi yavuze natwe turaje gushima ubwo buntu
urwo runtu mwami bwatumye dukunda urugezaho urukundo rungana gutyo uko abaririmbyi baririmbye ubwo umwe wese muri twebwe yagiye akubona mu mpande mu bihe bitandukanye. None rero Yesu Kristo turaje tuzanye inzara n'inyota imbere yawe, umwe wese kuko uramusobanukiwe, urazi inzara afise, urazi inyota afise, urazi icyo amukeneye ko mwami. Turaguhamagaye nk'Imana hano hantu, turagusabye presence yawe hano hantu mwami Yesu. Sengeye umusabyi wawe watumye kugira ngo agaburire ubwoko bwawe mwami. Nta jambo ryawe rimanuka utaribonye, utasuzumye ishengero ryawe ngo ubone icyo rikeneye. Ndasabye mwami ubu ugiye gukoresha mwami yasame nawe wivugire. Databuja ucishe mu ryakara wacisha mu basabye bawe bakera mwami. Aba ari wewe ntaba ari we ariko aba ari wewe muri wo watoranije kugaburira ishengero ryawe mwami. Natwe duhazwe nawe databuja. Uwazanye inzara ntasubira inzara, uwazanye inyota ntasubirana inyota, uwazanye ikibazo mwami. Haleluya. Uyu munsi binyishu kuri inyishu Yesu. Aho uri turahanga, aho uri nta nzara ibaho, aho uri nta nyota ibaho, aho uri nta kurwara, aho uri mwami. Turaje ku musozi w'Imana biboneka ko dusabye ubwiza bwawe uziguruke ku musabyi wawe mwami. Mu izina rya Yesu turahamagaye abamarayika bawe ngo bakape tutututu, kuko ijambo ryawe riravuga ngo les anges de l'Éternel kape tututu dose bw'idukanye. Seigneur turi ngaha kandi turagukunda kandi turakubaha, nicyo gituma tuguhamagaye ngo uzi ibidahwanye nawe, ibyo udashaka bitarabujyana mu izina rya Yesu mwami. Ubwiza bwawe dusabye, amaraso yawe atubonekeko, imbabazi zawe zitubeho mwami. Nimba hari agasembwa twazanye ko turi abana b'abantu mwami, iyo tugenda turacumura, iyo twiyumvira turacumura mwami, iyo turaba muri ino si yanduye ibiducumuza ni byinshi. Amaraso yawe abanza twoza tweze, maze mwami Satani buri cyo turega imbere yawe kugira ngo impembo ugiye kuduha mwami itugirire ikimazi. Tubisenze muri make byinshi duhera umuntu ni mu izina ryawe ryera Yesu dusente dushima amen. Muri ijambo ry'Imana dutekereje turamuhaye ikaze Yesu amuhetse. Haleluya. Ndashimiye Imana ko abarongozi bashoboye kumpa umwanya wo gushobora gupartaja ijambo ry'Imana hamwe namwe n'ishengero. Ni ukuri Imana ibantera umugisha. Ngiye kuvuga kuko ndakunda kunoganda cyangwa ndakunda kuvuga ku kintu umwungere yigeze kuvuga, kuko ibintu byamfashe mu mutima igihe hasoma amakuru muri musore igihe bafata Yesu ngo batana n'impuzu yiwe agenda aramenya. Rero nk'umukirisu w'iberoya, amakuru y'abakirisu b'iberoya sinzi kuba muyazi, ngo bari batandukanye n'ab'Itesalonike, kuko ngo abakirisu b'iberoya ngo barumva amajambo ngo bagiye kuyumva bakaca bagenda gusubira kuyamedita, kuyasubiramo, kuko twaba turi abahombe cyane igihe twakumva ibintu ngaha tukaca tugenda ntitubyiyumvire cyangwa kuko n'igikoko ubwacu iyo cyariye kiragira icyo bita kuza. Rero natwe nk'abakirisi mu gihe twaba turiye ijambo ry'Imana hanyuma ntitugaruke ngo twuze, twaba turi abahombe badasanzwe. Ndabibutsa ko rino shengero cyangwa ishengero muri ino si ni amafatiro cyangwa repiriye z'ukuri kwa Kristo cyangwa z'ukuri kw'Imana, kuko mu gihe ishengero ryova muri ino si isi yobona ibibazo. Irani iriko iratera Israeli
murabizi sinzi abantu bari informe ibyaraye bibaye sinzi mwabimenye ariko ni ibintu biba biri prophétique by'ubuvugishwa bijya bihugu nta mahoro azokwigira muri byo rero pasiteri yaragombye kwinjira cyane mugabo abantu ntiyigeze mubimenye ibyo ariko aravuga muko yaravuze ikintu cy'ubucocegwa cyangwa kugenda menya ariko ugiye kubiraba abantu ba mbere mu itanguriro tubona uwo bita Adamu na Eva igihe bava mu mugambi w'Imana ikintu cya mbere cyabaye kwabaye kwisanga bari igihe ubushike umugambi w'Imana wisanga uramenye hanyuma ku bwenge bw'umwana w'umuntu nabwo agerageza kurondera icyo bita ubucocego ubucocego bw'umwana w'umuntu ntibushobora kumubera ni nacyo gituma ugiye kuraba mu mavanjiri ugenda kubona ko abantu bagiye mu minsi mikuru bagenda bambaye neza muri evanjiri ya Luka baratwereka umuntu yigeze gutumirwa mu mazimano y'umukuru hanyuma ngo agenda yambaye impuzu zitari iz'urubanza ngo bace bagirana baciye bamusohora mu yandi majambo umwambaro canke impuzu canke ivyambarwa vy'umuntu ni ibintu biri très important muri buno buzima turimo ni nacyo gituma ugiye kuraba Paul aravuga ikintu kidasanzwe kuko mu gihe utoba wambaye Kristo woba wambaye umucoce kuko Adamu na Eva sinzi ko mwabona igihe bisanga bari gusa bavuye mu mugambi w'Imana ikintu cyabaye iki ngo barondeye amashami y'ibiti reka tujye mu itanguriro ndaza kugaruka kuri uryo murongo wo muri Mariko 14 pasiteri yavuze burya tubanze tuje mu itanguriro ngaramwishyura ati numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza iki aho ibibazo byari byatambuye ku mwana w'umuntu ibibazo byo kwisanga ari gusa byo kwisanga agenda mbere akarondera kwironderera inyishu y'ibibazo ariko arabibonamo nuko yarataye cyangwa yari yahushije umugambi w'Imana yari yahushije mu yandi majambo intumbero umwana w'umuntu ahushije intumbero ikintu cya mbere kiba ni ukwisanga aramenye ntimwibagiye ko ijambo ry'Imana riratwereka ko umuntu ari mu ngingo zitatu umuntu afise umushaha murabizi aho bamwe amarangamutima n'ibintu by'ubwenge n'ibindi mugabo umuntu arafise n'ingwemu umuntu aragendana n'umubiri rero ivyo umwana w'umuntu igihe yisanga muri kawo yisanga ari amenya ivyo bibazo byose yavyisanzemo ntiyisanze aramenya mu buryo bw'umubiri gusa ntiyisanze ari gusa mu buryo fiziki yisanze aramenya no mu buryo spirituel no mu buryo bw'impero yisanze aramenya ntiyisanze aramenya gusa mu buryo spirituel cyangwa mu buryo bw'umubiri gusa yisanze aramenya no mu buryo bw'ubwenge cyangwa mu buryo bw'umushaha nicyo gituma uno munsi tuvuga turaba ignorant total bigasaba ko tuja mu ishuri bigasaba ko baduhedika bigasaba ko badutoza kuko icyaha cyazanye kawo cyazanye amenya mu buzima bw'umuntu narakunze ko pasiteri yariko aravuga rero muri Mariko 14 aravuga ati udafise Yesu muriko murayo udafise Yesu wisanga mu kurabera
udafise yesu n'ukuri ushobora kwisanga mu bihe bigoye, ariko ndashaka kubwira ngo ivyizigiro dufise muri ino si, dufise ivyizigiro vyo kugira umuntu yitwa Kristo Yesu yapfuye ku musaraba akapfa akazuka, kugira ngo uzomwizera ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo. Ubwo bugingo rero niwo mwambaro, ubwo bugingo niwo mwambaro dufise, ubwo bugingo niwo mwambaro wotubera. N'abandi wowe ubwo bugingo ubushize ku ruhande ugashaka kwitorera inyishu z'ibibazo uri kuracamo misi yose, ndakubwije ukuri uzokwisanga wambaye uducoce. Uducocerwa muri ino si ni twinshi cyane. D'une façon émotionnelle, urashaka kuronka uducoce. D'une façon spirituelle, bararonka uducoce. Ugasanga batoye inyishu abantu ngaho muri ino si. D'une façon physique, urashaka kuronka uducocerwa. Ariko ndashaka ndakubwire ngo umuti nyakuri cyane impuzu yokubera uno munsi. None umaze kumva ko nk'iyo ugize iminsi mu bihe byo gutegera Imana cyangwa ugize iminsi uri muri désobéissance, tuvuge uri mu byaha kanaka, ntumaze kumva ko uba ufise icyo bita vide cyangwa vide nyine barabyumva vide. Ntumaze kumva ko uri umuntu umenga uri tono iri vide, ukumva mu yandi majambo arazi ko Salomo yakunda kuvuga iby'umunzani, ukavuga ati ahagiye ku munzani aha nta n'ikiro kimwe ndimo, ndadotsemo wagushyigikiye wagushyigikiye umubero. Rero ikintu cya mbere muri ino si dufise ni Kristo Yesu bitwebwe. Iyo n'umunsi tuba turiko turashinga intahe save 14 uno munsi turiro 14 save 14 umwitsi w'umwami Yesu, turakuranya arabizi. Sindababesha, narisanze kenshi ndi muri kawa kuko nta byamutera de, kuko muri buno buzima bw'agakiza none tunyoza gatashye ikibazo siko tubamu mu myaka 10 nitareka ikazi tuse tumasimbo waraki n'abaredera bera tugira competition zo kunywa inzoga. Yesu nubwo wokwisanga muri kawo ukisanga uri muri musi y'itapi, ndakubwije ukuri Kristo Yesu naramwakiye le 30 décembre 2009, sinshobora kwibagira 1930, sinshobora kwibagira igihe Yesu yaje kungereramo. Muri ababyeyi bacu niyo bagenzi mama wiwe na mama wanje, nicyo naba nibuka misi yose igihe mva kuboregwa nkasanga bariko baravuga ivyibukiro vy'amagorwa, ivyibukiro mama wiwe na mama wanje bariko baradusengera. Nta wundi muntu jeri gushobora kumwita cyangwa ngatuze tusa just ndamuzi acana n'inzoga kuko nawe yabise ubundi bube gito bwo ku rwego rwo hejuru, ubundi bube gito ubu bwinshi cyangwa nari ngoregwa n'umusatsi nkanagwana ninde muntu yari gushobora kumvise, ninde muntu yari gushobora kubura kuko bucyacu, ninde muntu yari gushobora kumbohora. Ubucocegwa twisanzemo, hari ubucocegwa bw'ubusambanyi twisanzemo, hari ubucocegwa bw'ibibazo byinshi twisanzemo. Ariko ndashaka kubwire ngo Christ cyangwa lo Christ c'est lui le médicament cyangwa c'est lui niwe mwambaro twokwambara tukabera umunsi. Usanga mu bucocegwa
no kubura urubyaro cyangwa kunanirwa no kungene wokwedeka abana bawe ukabona warabyaye ukabona umenga uwo mwana none twebwe rega kera tusiga kubwija ukuri muri kera tuba baravuga ati none umuntu bakagira amanama bazi kugora kati yose bakagira inama bakagira amanama ati abo bana bakunaniye aho rero kandi nari umukozi mwiza kandi abo twari kumwe muri icyo gihe cy'abakorenzi benshi barasaze n'abasazi kuko kwiba amashikanwa n'ibigini ya pasitiri rero kuba kuno munsi namba ni ngaha hariho umwambaro Kristo Yesu yanyambitse sinzibagira bona nimwe nitereka ibiyeri ndavuga ati aha ikaziye numva ngira ngire icyo bita full tank naranyo ikaziye gushika naho ngizuku zashize mwana kubaza ubwo bucocegwa wibaza ko kino ishengero ry'Imana muri inosi bishobora guhindura abananiranye likatwambika umwambaro w'agakiza na bido la justice ikibazo cyawe ni gitoyi cyane ikibazo cy'uko abana uri kurumva bakuru i Burundi basize bakunaniye nashaka kubwire ngo Imana irashobora kubambika umwambaro nk'uwo yanyambitse si byiza kuza kuvuga ko mutahuriye na Yesu kuri intwaro utari nyiyana sibyo turafise ibyo twoshingira intare uriya mupapa ntazi muri wisdom school marizi j'étais vraiment turbia mwagora n'ishuri musa ariko mbona ndabisa abahungu tubana babagire n'abakareye ukabona iyo turiko turateka twahuye mu bikusi urumva umushimagiza nanjye nkaradiyo imyaka 15 bari kumenya mfise ijisho rya murye no kurya munsi ushobora kumva pi yataka kinumbere ariko nashaka ndakubwire Yesu Kristo nakiriye le 30 décembre 2009 niyondeka ngo ngume mu kinogo ndakubwije kuko narakubwiye Yesu igice umuriro ndavuga ngo ubwanje kabindutse ukundi Yesu aho yanjye haleluya haleluya rwanjye ewe ndashima Yesu yagere yaratugerereyemo nashaka guhumuriza yarakugerereyemo ibibazo wakwisangamo byose ubucocerwa satani ariko araduteza ndashaka kubwira ngo Yesu ni we mwambaro ushobora guhindura ibibazo byose ubikora kimwe n'umunsi reka twarakijijwe twakiriye Yesu dushobora kuba mu kibazo cyangwa mu byaha ukisanga mu byaha by'indwi ukwezi ndavuze umugenzi kandi umukozi w'Imana nubwo ari Canada abyaye kabiri nyuma yigeze kuba mu bibazo bya desobedience abana n'umuntu inayiro irashingira avuga ati twigeze kubana aho urandugije cyane arashingira intahe aravuga ati nigeze kuba mu gihe cy'ibyaha by'ubusambanyi hafi imyaka 3 muko nkumva ko
ivyo bibazo ndimo sinzobigumamwo sinzobigumamwo kuko imbuto y'agakiza irakomeye cyane kurusha ivyo bibazo n'ivyo vyaha urimo. Umwanya n'umwanya Yesu uzawumva adodoka kandi wuguruye murasangira. Niyo sokre durushike abandi. Uburivyo yaravuze ngo bizosobanuka byose, ngo bibaza ngo dusangira ibishimbo tugira gute turajana mu bantu tukajana mu matire, ariko ibibazo ibihe bizohinduka mu mwanya nk'uwo gukubita urugoyi twisange erega turiko turasangira mubera mbitu mshikuni. Haleluya. Twari tuzi ko bino bihugu biri extraordinaire. Mugeno pasiteri ati turafise ibindi bice twari tubona, turafise ukungene twabona bino bihugu shaje. Kristo Yesu niwe mushasha, niwe yaba ari mushasha, none inyota y'inzoga yagiye. Okay, oreka tuba gusa kw'ibinyobwa by'ibiyeri n'ibiwisiki vyagiye mbere. Mubona ko ereka umugihe udafise Kristo Yesu uja muri katolika, Mariko katolika urabe ngo maze bose baramuta barahunga ngo kandi ngo umuhungu umwe w'umusore amuja inyuma ngo yikuvye ko impuzu imwe gusa baramufata. Ugiye kumanuka gatoyi niwe uza kubona ngo abatana n'impuzu yabo arahunga. Ariko ndashaka ndababwire ko Kristo Yesu yari muri misiyo yo gushobora kutwambika twese mu izina rya Yesu, yo gushobora kutwambika d'une façon intellectuelle, d'une façon spirituelle, kugira ngo twitange tutambaye umucoco, twitange tutakiri gusa. Haleluya. Nibite urashobora kwisanga uri muri domaine ukumva muri domaine y'ikidage uri gusa, ukabona ko mu buryo bwo muri domaine y'udufaranga ndakubwira ukuri ukisanga uri gusa wambaye ubucocerwa ugira uca kugura ugahabwa utungurunguru ukisanga uri gusa. Ariko ndashaka kubwira Kristo Yesu niwe mwambaro twoberwa muri domaine zose. Ibirati ndibabwira barako umusore hariho n'amapero mpamvu kumva none uzotwereka ryari nakubwije ukuri Yesu Kristo ntiyabyemera iki kwambara umwambaro mwiza muri iyo domaine. So kwisanga muri iyo pasi ukisanga mu bibazo ariko ndashaka kubwira ngo iyo ni dite nugiye kusubira kuyibona ukundi mu izina rya Yesu niba wizera Yesu. Erega Kristo Yesu icyo gihe yari muri misiyo yo gupfa no kuja ikuzimu gutora imfunguruzo twari twaranyaze. Erega apre tubajuru yarazutse, tugati yarazutse Yesu yarazutse kuzuka yaranagaragaye abari bashonje ba Petero genda muri muzi genda muri undi murongo wa gatatu twaba twibaza ngo uyu musore ujye musore murazi ko ari Yohani niwe urumva kara gasore. Petero nawe nyene ngo amwigisha ngo Yesu yakunda ngo abibwira Petero ati enke n'umwami Yesu yari yazutse ngo Simoni Petero ngo yumvise ko umwami akenyera impuzu kuko yari gusa baraheza yikubita mu kiyaga. Erega utari kumwe na Yesu na Petero yaciye asubira muri bwa buzima bwa kera batarakibona Yesu. Nidite ubwambure mbega muri kumva ibintu ndabiki cyane
murarushe ndakubwije kuri ishengero ry'ibihe bya nyuma ishengero nk'abitsi bigoye aho ushobora kuba uri mu ishengero wagiye ibirometero ukumva itiro ukumva itiro ridasanzwe riko riragufata mu nzu y'Imana ukumva ego ndiyeroka nicyo gituma wumva umenga turiko akoresha ururimi runini kugira ngo n'usinziriye hasi avyumve ko niho ndiye haleluya usinziriye haleluya Yesu ashimwe abadasinziriye haleluya utari kumwe na Yesu ucumera nka Petero wisanga gusa utari kumwe na Yesu umera nk'ujya musore Yohana naho nyine urugendo bigusa utari kumwe na mwene w'Imana muri jardin d'Eden ugahusha imbere wisanga gusa wisanga uri kuratora inyishu z'ibibazo bimwe ni idite spirituelle cyoco cyambere kibi ahora niwe kuko iki kigwa no cigisha hafi ni ya Mungu yitamu kuko aha twabona ni idite spirituelle ni idite au niveau de l'âme ni idite ubwambure au niveau de l'âme au niveau émotionnel au niveau kumva mu madomene yose no kwereka ukungene abantu bisanga muri midite ariko twararuze Kristo Yesu kirashobora iyo niyo base rero twigishije amajambo dufise umwambaro utubere imvune yera de nicyo gituma abayakobo bavuga ngo nihaba hari muri mwebwe ngo abakibwenge bamusabe aho yariko aravuga ubwambure buri umutwe nihaba muri mwebwe hari ukenye urumva ari gusa mu buryo bw'ubwenge namusabe ukandi witanga ntakinuke bizobugira izuba umwungere wacu na mama pasiteri bavutse bazi ikidage nabo ari makamba kweli bari bazi ikidage ariko uno munsi arashaka kuvuga ikidage kuva rero ko ikidage kweli ikidage aho abandi turi gusa mu buryo bw'ikidage ibo barambaye baraberewe Yesu ashimwe ivyo vyizigiro rero natwe turi gusa muri Kristo Yesu Chukinde rero wubake ikidage kizoza haleluya ucuce no muyandi madomene usoma ibitabo abakunda kuraba amasitati yanje ndakunda kubandika n'isomera ibitabo byinshi ndaraba ibitabo jewe ndabisoma urazi ko umuvyeyi yigeze kundubika nongeye muri universite nkatira muri bibliothèque yari ahantu muri ntuze mu Kigobe nkaba rero sinzi ndiko ndasoma ibitabo muri bibliothèque ahandi enswi kurusha uko wovyibaza simwa muri bibliothèque nzindukirayo nkinjira 8h du matin nkasohoka 16h mu bitabo kuko ivyo bintu umuvyeyi wanje ambyara biwe mu mubiri nakuze mbona ibitabo vyandagaye inzu yose aho abandi usanga hariho ibintu vyandagaye twaca ku bitabo vy'umuvyeyi rero naje urumva ivyo ubona umuvyeyi akora burya nawe nituco ukora haleluya amen urwanye ubwambuko bwoba bwitwa cross wambare Kristo Yesu hanyuma azogushoboza kubaho ubuzima bwiza kandi atakintu na kimwe hagije mu gihugu hanyuma ikindi kintu ca mbere Bibiliya iravuga ikintu ca mbere ndangiza ikavuga ngo iyo abana abanyabwenge mwakwibajije ivyiherezo ryabo muyandi
majambo iherezo donc ça c'est la fin. Ariko iyo wabaye n'abanyabwenge mu kwibagije iby'iherezo kuko urumva quand tu es instruit iyo uri cultive uragira des planifications mu kwibagije okay après umudagi Yesu niyo abagitibaganya uzoca ku bantu eski bizogenda gute ibintu byose biteguye haleluya haleluya mana ndaguhaye icyubahiro ndagushimiye ko watwambitse ndagushimiye ko waciye mu mwungere ukatwigisha iby'ubwambure n'ukumene twokwambara muri Kristo Yesu mana ukomeze kutwambika aho tubona twambaye imicoce au niveau spirituel au niveau intellectuel au niveau dans tous les niveaux utwambike mu izina rya Yesu mana ndaguhaye icyubahiro Petero avuga yaravuze ngo ufise ubwenge bwongere ko aravuga ibintu byinshi byo kongera ku kindi aravuga ibintu byinshi byo kongera ku kindi ndasenze kugira ngo twishengero riri Yesu riri cultive abatubonye babure mu bucici mu izina rya Yesu ariko babure turi abanyabwenge muri domene zose babure turi abantu bo kwishimirwa dushigirwe nawe no mu kibano ono puissant de Jésus abakenye utuhaze ibyo bintu byose dukenye mu izina rya Yesu tubaba gushingira intare muri domene zose habwa icyubahiro papa tugukomera mu mashi tugushimira kugira neza mu izina rya Yesu amen.